Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Muri uyu mwanya mutwemerere dutanguruko. Mu minsi iheze niho twabagejeje ko ibiganiro hamwe n'ayandi makuru y'ivyavuye mu kiganiro cari gikomeye kandi kitari coroshe cabereye kuri Twitter, cagaruka ku bitabu vya Kapitene Rukindikiza na General Rugigana, vyatumye abantu benshi bibaza ingene ubutungane bukora mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bitabo bibiri bikaba rero vyagaruka ku rupfu ndetse n'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Hari harimwo abatumire benshi bagiye batandukanye, harimwo Colonel Alfred Nkurunziza yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abanzi kuva mu 1997 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000. Harimwo kandi Lieutenant Jean Ngomirakiza n'intwanzagabo yonyene yafungiwe igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Hari abatari bake rero bandi bafashe n'ijambo, ariko kandi mu ico kiganiro cashimika ku biherutse kwandika mu gitabo Ma Vérité sur l'assassinat de Ndadaye. Ni igitabo canditswe na General Joseph Rugigana. Abatari bake rero bakaba baranagarutse no ku gitabo Trahison au Burundi ca Kapitene Gratien Rukindikiza. Ivyo bitabo rero bikaba vyarabonetsemwo amakuru ahambaye cane, ariko kuvuguruzanya bikaba vyaribonekeje. Colonel Nkurunziza na Lieutenant Ngomirakiza ntibemera ivyo General Rugigana yanditse ku rupfu ndetse n'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Mu batarabo duhejeje kubabwira, hari uyundi yatanze amakuru kwigandagurwa ndetse n'urupfu rwa Melchior Ndadaye. Akaba yaragize ati, namenye nevye ko umucanje wanje Ndadaye bamugandaguye, nabigiwe na Musenyeri Bududira. Akaba rero yarabandanije avuga ko baciye babona abasoda bambaye inkofero zitukura bavuye mu yindi kambi iri haruguru bavuga bati, arihe arihe, muduhe. Uwo nta wundi ni Laurence Ndadaye. Muri iki kiganiro twabateguriye muza gukurikiranamwo ivyatangajwe na Laurence Ndadaye ku rupfu rwa President Melchior Ndadaye. Abo bompi babana mu nzu imwe, ndetse tugiye kubigaruka ko nta makuru rero aza yungikanya ku vyashikirijwe muri ico kiganiro, ariko kandi arimwo n'ukuri ku Laurence Ndadaye. Turabahaye ikaze mwese mukurikira Hejuru TV. Niba utari wavyonda kuri subscribe canke sabone, vyonda ko kugira ngo uje ukurikira ibiganiro n'amakuru bigezweho kandi bigushikire uriye mu bambere. Turabahaye ikaze. Laurence Ndadaye yarakotse ubwicanyi bwahitanye umugabo wiwe itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu 1993 ari kumwe n'abana biwe batatu. President Melchior Ndadaye yari yatahutse mu Burundi ava mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda mu 1983, aca yubakana na Laurence Ndadaye mu 1984. Ubaye ubwa mbere rero umupfasoni wa Melchior Ndadaye avuga ku vyabaye ku mugabo wiwe. Laurence Ndadaye akaba rero aba muri Mutangano muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'umwana wiwe w'umuhererezi Roberta Sezako bafise imyaka 32, we aba mu gihugu c'Ububirigi. Igihe se wiwe yicwa yari afise imyaka 2 gusa. Ikirundi kiramugora, ariko uhashitse aratwenga ariko arakwakira avuga ikirundi ngo karibu, murakomeye, ego, hamwe n'utundi dukeyi. Ivyo rero akabivuga ari nako amwenyura. Iruhande yiwe nyina aba ariko arumviriza anamutera intege, tibandanya uzokimenya. Uwo mupfasoni w'imyaka 63 akagira ati, umwana yavuye ngaha afise imyibiri n'ubundi aragerageza. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye baciye bahungira mu gihugu c'Ububirigi, gushika n'ubu niyo aba. Niko Laurence Ndadaye yoba yarashikirije ku mukobwa wiwe. Laurence Ndadaye
ariko yerekana amafoto y'abana biwe yaracishamwe ati uwo rero niwe basa na se, avuga Libertas. Umubajije ivyerekeye umucance wiwe urabona ko bimugora no gusohora, hari naho ashika agaca avuga ati reka tureke kuzura akaboze. Kuva bakimenyana na Ndadaye, Laurence akavuga ko yumva ko ari umuntu akurikirana ivya politike cane. Makete bandikirana akiri mu gihugu c'u Rwanda, Melchior Ndadaye yamusaba ibintu bibiri: guhanahana amakuru no kubandanya yiga. Laurence Ndadaye muri ico kiganiro yagiranye na BBC akaba yaragize ati aramutse yandikiye yarungika impapuro nka 5, ati nanje naho nishura ku rupapuro rumwe naragerageza kumubwira inkuru zo mu Burundi. Mu 1976 akiri impunzi mu gihugu c'u Rwanda yarashinze umuhari witwa Mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda canke Bampere. Mu 1979 naho yarashinze umugambwe witwa Ubu canke umugambwe w'abakozi i Burundi. Laurence Ndadaye akavuga ko umugabo wiwe yaguma arondera ihuriro abantu bashobora kuyagiramwo ivy'igihugu gushikaho ashinga umugambwe Sawanya Frodebu. Akagira ati ari mu bashinze ishirahamwe rya mbere riharanira agateka kazina muntu mu Burundi, Ligue Iteka. Ivyo vyamuviriyemwo gufungwa azize ivyiyumviro yari yashikirije mu nama yari yatumwe ko n'uburongozi bw'intara ya Gitega aho yari asanzwe akorera mu kwezi kwa 10 mu 1988. Yiga ku kibazo ca Ntega Marangara. Leta y'ico gigero rikaba yaramenyesheje ko ubwicanyi bushimikiye ku bwoko bwahitanye abashika 5,000. Bityo President Ndadaye ngo ntiyarya umunwa. Laurence Ndadaye akaba agira ati kubera ivyiyumviro yashikirije mu nama ku kungene ikibazo ca Ntega Marangara cotorerwa inyishu bitanezereye abategetsi, yaciye afatwa arafungwa amezi 2. Yabanje gufungirwa muri SNR canke Service National de Renseignement, ubwo ni iperereza i Bujumbura, mbere yo kungururizwa mu ibohero rya Rumonge. Umupfasoni w'umisi Melchior Ndadaye akavuga kandi ko umucanci wiwe yanse kuja mu murwi w'igihugu arujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Laurence Ndadaye akagira ati kubera intumbiro yabona bashaka guha iyo komisiyo mu kibazo c'ubumwe bw'abarundi yaciye yivamwo. Aravuga ati jewe kubera ivyiyumviro vyanje mfise mbona ntobikora uko muvyifuza. Laurence Ndadaye akavuga ko yakurikirana ibikorwa vya politike vy'umugabo wiwe kandi ko yitaba n'imyiyamamazo, ariko avuga kandi ko vyashika bakaja mu meeting batababwiye. Akagira ati umunsi umwe bateguye meeting i Ngozi hanyuma ntibatubwira ngo tujane. Laurence Ndadaye akagira ati twebwe abapfasoni babo natwe twaciye tuja hamwe turondera umuduga n'umushoferi babona duhuriyeyo. Baratangaye baratubaza ico twaje gukora, natwe tuti twiyiziye muri meeting nta kindi twebwe tubasavye. Laurence Ndadaye akavuga ko ico gihe mu yindi migambwe hari higanjemwo abagabo gusa, bashaka ko muri Frodebu abapfasoni nabo bagira ijambo. Basigura ico yibaza coba cari catumye abacance babo batabatwara mu myiyamamazo, amavuga ko ahanini hoba hari ahabaye ikibazo c'uburyo. Ati sinibaza ko kwari kubera umutekano ahubwo uburyo, kuko ntabwo twari dufise bukwiye. Urumva kujana umuryango haca haja ko imfungurwa, amahoteli hamwe n'ibindi. Mu matora yo kuwa mbere Ruheshi mu 1993 Frodebu yatahukanye intsinzi ku majwi arenga ibice 65%. Laurence Ndadaye akaba yibuka ko bariko baratangaza amajwi imitima yari mu kirere. Yagize ati abasomye ibyavuye mu matora bahereye ku barushijwe bahereza ku watsinze. Imitima yari mu kirere. Bavuze ngo Frodebu yatsinze, humvikanye akaruru k'abantu banezerewe hirya no hino. Umunsi wo gushikiriza ubutegetsi ngo ranejerejwe no kubona abantu ku mabarabara buzuye akamwemwe.
Perezida Melchior Ndadaye akaba yaramaze iminsi 102 gusa ku butegetsi, aho ngo yari amaze guhakwa kuganagurwa mbere bamwe mu bagirizwa ico caha bari mu mvuto. Iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 1993 ari ku munsi wa gatatu. Perezida Melchior Ndadaye yari yiriwe mu nama cikiranganji, hanyuma ngo aratahuka nk'uko vyahora ashika nk'isaha 2 z'ijoro. Hariho ikintu kitagenda neza, uko niko yashitse abwira umugore wiwe, ariko ngo Ndadaye ntiyaduduriye ko neza. Ariko Laurence Ndadaye ngo yari yumvise urukurukuru ruvuga ko hashobora kuba kudeta, akabandanya avuga ko perezida yahamagaye umuntu atavuze izina amubaza mbe ba bantu bapfunzwe ahantu bari haracongerewe bikwiye. Ubundi yaramwishuye ati ego. Laurence Ndadaye akavuga ko abo bantu yabaza abari bahatswe kumutemagaza ku butegetsi ataranabushikirizwa. Abandanya rero avuga ko hagati y'isaha 6 n'isaha 1 y'ijoro ariho hatangura ibitero vya Muzinga ku Kirimba. Akagira ati vya Muzinga vyarungikanije ku mpome no ku nzu hejuru gushika mu gitondo. Ndadaye we yari yaciye asohoka hanze. Mu gitondo niho abasirikare badukura mu nzu twambaye impuzu zo kurarana, duca dusanga umucance wanje muri blende aho bamushize. Laurence Ndadaye akavuga ko baciye babazungurukana gushika no mu ikambi ya Muha, aho ngo rero bararonse akanya ko kuvugana gato. Aramubwira abantu bose yashoboye guhamagara bavuganye nabo yabuze, bivuga ko boba bari bamaze gufatwa nka Ponsier Karibwami yari umukuru w'inama nshingamateka. Mu mategeko rero niyo yari guca musubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, hamwe na Richard Ndikumwami yatwara iperereza. Ndadaye ngo yamwishuye ati "Disure ko bamaze kubica." Laurence Ndadaye akavuga ko baciye babona amasoda bambaye inkofero zitukura bavuye mu yindi kambi iri haruguru bavuga bati arihe muduhe. Ngo bari bashushe rwose. Abandanya avuga ko umusoda yitwa Gakoryo yaciye aza muri blende amubwira ko abasoda bagumutse, amubaza n'ico bokora. Ndadaye nawe amusaba ko amukura muri blende abasoda bamubone abahumirize arico basaba canke bashaka kumubwira bakivugane. Perezida Ndadaye rero avuye muri blende yababwiye ati uvuga ico mushaka tuganire tucumvikane ko, mugabo ndabasavye mwibuke imiryango yanyu, abavyeyi banyu n'igihugu ntimukoreye amaraso. Laurence Ndadaye akavuga ko abasirikare baciye bakoma induru ati genda wewe ntaco utubwira na kimwe genda. Akaba rero barabivuze n'induru nyinshi. Perezida Ndadaye rero ngo yaciye yururuka aragenda. Mu nyuma Colonel Bikomagu yatwara ibiro bikuru vya gisirikare ngo yaciye ahitegeka umusirikare gukura Laurence Ndadaye n'abana biwe mu ikambi ya Muha, ariko atamubwiye iyo abajana. Laurence Ndadaye rero aca yicagurira guhungira mu nzu y'ubuserukizi bw'Ubufaransa. Avuga ko yagiye kumenya ko Ndadaye yishwe ateva, kuko aho yarari atamakuru yakurikirana. Waje kumubikira akaba ari umuyisi Musenyeri Bernard Bududira. Muri ubwo buserukizi rero yahavuye ubutegetsi bwari buhari ico gihe bamusavye kuba arakinjura akaja kuruhukira mu Bufaransa canke mu Bubiligi. Yahise mu Bubiligi aho gushika n'ubu abana biwe baba. Ku rubanza rw'abishe Ndadaye ni urubanza rwatevye rukamara imyaka 30 rudaciwe. Tinjere nibaza ko rutaba ruriko ruracibwa. Uko niko Laurence Ndadaye avuga. Akavuga ko umuryango witwaye umugambwe yakomoka muri twara igihugu naco kiritwara. Ubu rero ntazi n'urukiko ruracibwa urwo arirwo ngo ariko baririre ikizovamwo. Laurence Ndadaye akagira ati turatuntura ku mutima ukibaza uti none naratsinzwe, ni naba naratsinzwe ntanga amagarama ngahe. Ukibaza iti none naratsinze, naba naratsinze ko atawampaye impozamarira. Turarindiye rero ko batumenyesha ibyavuyemwo duheze tuvuge tuti ashi. Nayo kuri Libertas Zako, mwana w'umuhererezi wa Perezida Ndadaye, avuga ko igihe cyose ataraboneka ubutunganye kuri Ndadaye n'abandi bishwe muri kiriya gihe bizogorana kuvyakira kugira tuje mu bikorwa byo kwiteza imbere. Banywanyi ba Hejuru TV, niyo nkuru twari twabateguriye ku byatangajwe na Laurence Ndadaye.
umutambukanyi akaba ari n'umupfakazi kuri Perezida Melchior Ndadaye. Turabakengurukiye cyane ariko tubandanirize no ku zindi inkuru. Inkuru nziza iriko iravugwa cyane muri uyu mugoroba nuko Emilienne Sibomana yashitse mu muryango biwe. Ni nyuma y'umwaka n'amezi 10 afunzwe ku karenganyo, Emilienne Sibomana yarekuwe arasubira mu muryango wiwe. Tubibutse ko Emilienne Sibomana yari umunyamabanga wa Lycée Christ Roi ku Mushasha i Gitega mu nama yakoreshejwe n'umushikiranganje François Habyarimana kuwa 27/2023 Gitega. Emilienne Sibomana rero akaba yari yamirije amabi yakorerwa kuri Lycée Christ Roi. Emilienne rero akaba yaravuze ingene abanyeshuri babigeme biga kuri iryo shure bashurashuzwa n'umuyobozi w'ishuri. Emilienne rero yavuga ko uyu muyobozi yari yarihaye ibara kugeza hashira matera mu biro vyiwe, matera yoba yarakorerwa ko ubwo kubisha. Umushikiranganje François Habyarimana nta na kimwe yakoze uyu munsi kijanye no gukingira abigeme biga kuri Lycée Christ Roi, nta no kwiyumvira kuja kuraba ko vy'ukuri iyo matera iri mu biro vy'umuyobozi w'ishuri. Ivyakurikiye rero kwabaye guhagarika Emilienne Sibomana ngo yambitse bari umuyobozi. Nta cakozwe kiboneka kijanye no gutohoza mu maguru masha ivyo Emilienne yashize ahabona. Amasendika y'abigisha rero yarasemereye, amashiramwe aharanira agateka k'abakenyezi yarasemereye, leta yagumye yica amatwi. Emilienne Sibomana yari amaze amezi 4 yejejwe na Cour d'appel ya Gitega, ariko rero aguma afunzwe. Turashimiye rero umuntu wese yasemereye kugira Emilienne Sibomana arekurwe. Turashimiye n'abacamanza ba Cour d'appel ya Gitega bari umutima amenyo bakeza impahazwa. Turakeje Emilienne Sibomana ku butwari yerekanye mu gihugu kidakunda imvuga kuri. Imana ibandanye kumurinda mu mugisha no mu bizokurikira. Rateye isoni umushikiranganje François Habyarimana ataco yigera akora kijanye no gukingira abana b'abakobwa mu mashuri, ahubwo ngakaboneka mu ngendo zo gukingira abarezi bagoba izo baragiye. Niko Pacifique Nazwe yoba ahejeje gutangaza kuri iryo rekurwa rya Emilienne Sibomana. Gusa nubwo iyo ari inkuru nziza, hari n'inkuru itanezereye. Isukari yasubiriye gukena. Hari abanyagihugu bamaze iminsi rero bavuga ko kuronka isukari byasubiriye kugorana, na cane kuva bafashwe ingingo y'uko ikiro kiva ku 8,000 kikamanurwa ku 6,000 by'amarundi. Bamwe bavuga ko isukari iboneka ku 10,000 by'amarundi. Umunyagihugu ari Makamba rero akaba yanditse agira ati amahoro neza, ndashaka ndabaha amakuru atangaje kandi ateye amakenga aho mpereye mu gisagara ca Makamba. Hano tumaze igihe kitari gito tutabona isukari. Tandukanirizo n'izindi ntara nuko ahandi bashobora kubona n'umwanya mutoya ngo isukari yabonetse, hakaronka rero abantu bakeya bakaba barahumya amaso abantu ngo isukari yaje ica irahira. Twebwe iyo ivyo ntivyigera biba, hamwe bivugwa ko abadandaza ari bo banze kuja kuyizana, ahandi bigatera n'amakenga kubera iyo urondeye iyo y'amagendo ku mafaranga 10,000 urashobora kuyironka, ariko ku mugaragaro ntupfa ubonye n'urutete. Turakwiye kumenya impamvu isukari itariko iraboneka, abarundi rero tugapfuma tunanirwa n'igiciro cayo mu gihe ihinguriro Sosumo rivuga ko stoke yayo yuzuye isukari. Ese ko ari ukugaragaza Perezida Ndayishimiye? Muri Nyakanga 2024 abatwara Sosumo baradugije igiciro c'isukari. Ikiro rero kiva ku 3,300 kija ku 8,000 by'amarundi. Perezida Ndayishimiye rero avyumvise ararakara cane, mbere yagiriza abatwara Sosumo ko bakora inda zabo kubera iryo duzwa ry'igiciro ritumvikana. Nyuma y'ukwezi ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye butaja mu ngiro, umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yarashinze igiciro gishasha c'isukari mu mpera za Gitugutu 2024. Ikiro rero akaba yaragishinze ku 6,000 by'amarundi. None hoba hakurikiye irindi kena ry'isukari kandi muri Sosumo bavuga ko yuzuye? Siko bari ukugarariza izo ngingo za Ndayishimiye na Marie Chantal Nijimbere? Ese ni bande bariko barabikora? Leta yandira ko buca yo bagiye gukora iki? Kuko abarundi barakeneye inyishu. Turakengurukiye cyane aho mwoba mugeze, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuzobageza ko kuri imbonesha kure
mu minsi yose tuba turi kumwe namwe mu biganiro hamwe n'amakuru bigaruka kuri ngingo zigiye zitandukanye, harimo politike, agateka k'muntu, ubutungane, ivugwa mu kibano, itangazwa n'abategetsi, ngingo n'amatangazo hamwe n'ibindi byose. Imana ibahezagire.